Buriya urukundo ni ikintu kiba hagati y'abantu babiri kandi urukundo ruryoha iyo abantu babiri hagati yabo bose ibintu baba bavyumva kumwe kandi urukundo rumeze nk'umugozi umwe wese afashe ku ruhande rwiwe. Rero iyo habayeho umwe akarekura uwusigara afashe umugozi niwe agwa kandi akagwa nabi. Kandi akenshi iyo mukundanye n'umuntu hari igihe bimunanira kuvuga ariko akabicisha mu bikorwa. Abaswahili baramaze bati ngo akufukuzaye hakwambia itoka utaona kwa vitendo. Rero hari igihe waba ukundanye n'umuntu mu kukwirukana canke mu kukwikura ntabikubwire kuko vyomugora cyane, ariko akagerageza kugukorera ibintu kugira ngo ubone neza yuko atakigukeneye. Umuntu atakigukeneye se mpaka akubwire ngo vaho, oya, ariko uburyo bwinshi bwo kubivuga abicisha mu bikorwa. N'umuntu kugira kwereka gukunda uburyo bwinshi bwo kubikora abicisha mu bikorwa. Rero umuntu atakigukeneye nawe nyene ashobora gukoresha ibikorwa kwereka yuko utakiri w'agaciro kuri we. Uyu munsi rero ngiye kukubwira bimwe mu bimenyetso bine bikwereka yuko umuntu muri kumwe canke uwo wita umukunzi wawe wewe yamaze kubivamwo, aba ari wewe ubisigayemo kandi ugasanga ni wowe biriko birababaza cane kubera ko uwo mukunda nawe yabivuyemwo kare. Ibi ni ibimenyetso bigaragara vyerekana yuko umuntu muri kumwe yatagigukunda canke urukundo rwanyu hagati yanyu ruriko rurasenyuka, ruriko ruragwa. Rero nimba umuntu mukundana umaze kugaragarizwa ibimenyetso uko ari bine, menya yuko urukundo rwanyu ruriko rurasambuka. Ni ibimenyetso bine ngiye kukubwira ngaha. Ica kane kiraza gutangaza cane. Ica kane uwo kifata nk'uko umenga ni ikintu gisanzwe canke nuko umuntu aguha agaciro, ariko ni umutego abantu bakunda gushiramo kugira ngo bashobore kubandanya bakuryarya canke kubandanya bagutesha umutwe. Ikaze kuri G4G. Reka dutangure n'ikintu ca mbere. Ikimenyetso ca mbere abantu bakunda kwirengagiza kenshi baguma babona umenga ibisanzwe. Nubona umuntu witwa ko mukundanye hanyuma ugatangura kubona message zawe azirengagiza, ugasanga afise excuse nyinshi zo kukubwira ko yarafatiriwe, yo kukubwira yuko yari busy, ibaye rimwe kabiri gatatu nyene ukasigara ubona umenga kwishura message yawe no kumuhatiriza. Uzomenye yuko aha hantu hariho ikintu kitagenda neza. Uzomenye yuko uyu muntu atamwanya kigufitiye, kubera ko ikintu ukunda ntushobora kumara amasaha 28 utaramenya uko kimerewe canke utaramenya uko umuntu wawe ameze. Naho vyoba bigenda gute, naho ufise akazi kameze gute, niho ubura kwandika message imwe mu gitondo uvyutse canke message yindi saa sita n'indi message nijoro. Ni ibintu bifata imisegonda 30 canke umunota umwe. Rero nimba mu masaha 28 wabura umunota umwe wo kwishura message y'umuntu witwa kukunda, naho oyo uri kuyatubesha. Ivuze ngo uyu muntu aba yamaze kuronka ikindi kintu kimugira busy. N'uwo umuntu atareka arakwishura umuntu atakwitwaritse, menya yuko hari wundi muntu ariko aritwararika. Niko isi imeze, nta muntu ashobora kubaho adafise ikimutwaye umwanya. Rero nimba ari wo mwahora muyaga cyane ukabona ibiganiro bitanga kugabanuka, ukabona message zawe ariko arazirengagiza, menye yuko hari izindi ariko arishura canke menye yuko hari wundi muntu ariko arandikira. Rero aha ico ukwiye kubona no kubona yuko utagikenewe cyane, utakiri priority y'uwo muntu. Ikindi kimenyetso ca mbere kikwereka yuko umuntu mwahora ukundana canke umuntu mukundana atanguye guha umwanya ibindi bintu canke abandi bantu, wewe usigaye uri deuxième option canke wewe atagaciro ugifise. Kuko iyo ufise agaciro, message yawe iba ari y'agaciro kandi abakwiye kuyishura. Ikindi kimenyetso ca mbere kikwereka yuko umuntu muri kumwe atakigukeneye. Ikindi kimenyetso ca kabiri kizokwereka yuko umuntu muri kumwe atakigukunda canke umuntu muri kumwe atakiguha agaciro, nigihe uba uri kumwe n'umuntu mukundana hanyuma ukabona yadukanye ibintu by'ishavu canke hagati yanyu yamashaka ko haba hari urwamo. Ugasanga uyu muntu yaragize imisi atakwandikira, ugasanga uyu muntu mwaramugize imisi mutavugana, uyu munsi arigoye arakwishuye canke arakwandikiye, wewe umaze nk'iminota nk'itatu canke 2 utamwishuye utaramwishura, ukazubona arigomuye, atanguye kukubwira nabi canke atanguye kuvuga ngo je ndashaka kwandikira ntunyishure, ngo hanyuma ukaca uvuga ngo je nakwishura. Ugasanga amakosa ariko ayagutako kandi atari wewe. Cyo gituma bakunda kuvuga ngo ingwe igutwara umwana ikagutanga kuraka. Ugasanga ahubwo niwe afise amakosa menshi, ariko arondera impamvu kugira ngo nawe ushavure muvugane nabi, kugira ngo aronke ingene akwikiza, kugira ngo aronke ingene agukasa mu buzima bwiwe.
ugasanga kubikubwira byaramunaniye kuko aravuga ati none umuntu ndamuhora iki ko twakundanye neza, ariko ugasanga atanga gukora utuntu tw'udutendo, ugasanga hagati yanyu hama hari ikintu cyo kutumvikana, ikintu cyose hagati yanyu cama kiri kesi, ugasanga ibintu byose vyabaye big deal. Umuntu wamwandikira uti ejo nari kumwe n'umugenzi wanje twariko turavuga ingene dukundana neza, ugasanga ni ibintu vyiza uriko uramuyagira, mu ugasanga atanguye kwishavuza ngo kuko wagiye kumubwira ibintu byacu, ngo kubera iki wewe udafise ibanga, kubera iki ati kandi we nama ndakubona yuko udashoboka. Ugasanga ibintu vyose abifata muri kote negative, menye yuko uyu muntu atakiri wa wundi, uyu muntu positivite yiwe afise uwundi muntu ariko arayiha, ahubwo wewe ariko arashaka kukwikiza ngo umuvire mu buzima. Rero iki ni ikimenyetso kikwereka yuko umuntu muri kumwe hari ibintu bitari kuberagenda neza, yuko yamaze kuguharuruka canke yamaze kukwikuramwo, kuko ibi bintu, iyi mico canke ukuntu umuntu aba ariko aritwara, umuntu aba ashaka yuko habaho conflict hagati yanyu, mukagira ibintu mupfa kugira ngo musambuke canke kugira ngo mutandukane, hanyuma azogenda arabwira abantu ati urya mukobwa wanyu ntashoboka canke urya muhungu wanyu ntashoboka kubera twarashwanye arantuka. Rero kubera abazi yuko amaze iminsi atakwishura canke amaze iminsi akwirengagiza, abashaka rero kugira ngo nawe ushutangura kuduka hejuru mbwa ati ahubwo ni wewe utanyishura, ahubwo ni wewe iki n'iki, kugira ngo ashobore kuronka impamvu yo kudasubira kukwandikira avuga ati nakare ejo twarashwanye. Ikimenyetso ca gatatu, iyo utanguye kubona umuntu mukundana atanguye gukoresha aya majambo cane, uyu muntu uzomwirinde cane. Umuntu ugasanga atanguye gukoresha amajambo amwe namwe, yego ntimwashwanye, hari igihe abantu usanga akora amanyanga akaza yigize umwana mwiza mukavugana, hanyuma wamubaza ati sheri none ejo wari he canke ejo vyagenze gute ko nari nakubuze, ukabona nyene ariko arakubwira ati ngo nta na kimwe ngo nari mu tuntu duto duto, ngo ariko ngo urabona ko naje canke urabona ko ndi ngaha, arazi ko ntokwibagira, nyine agatanga kuguha makeya, hanyuma wabimubandanya ukumva atakubwira ati ngo none sheri ngo none ntunyizera, kandi wewe ngo kuva kera ntiwanyizera. Iri jambo iyo umuntu atanguye kurivuga cyane ryo kuvuga ngo ntunyizera, iri ni jambo ikwereka deja yuko uwo muntu atari umwizerwa, paske ikwize umuntu iyo ashaka kumwizera ntabivuga ahubwo arabikwereka. Rero mu gihe adashoboye kubikwereka gusa ariko arakubwira ko utamwizera, ahubwo aha niho utangura kugirira amakenga, kuko iri jambo abantu benshi bakunda kurikoresha iyo bashaka kwikura mu makosa kugira ngo bakuremwe icyizere mu majambo gusa. Rero ni jambo akenshi abantu bakoresha iyo batanguye kuva mu bintu. Hari igihe ushobora kumufosinga ukagumubaza ati yego ndakwizera mugabo mbwira aho wari uri ndahamenye canke mbwira ingene vyagenze kugira ntunyishure, ukamutera pressure akabura ico yishura, akaca atangura kuvuga ngo wowe ndabona kutanyizera, ngo ahubwo ngo bifate uko uvyumva canke bifate uko ubibona. My dear, nashaka ndakubwire ni wumva umuntu mukundana asohoye iri jambo, uzomenye ko hari ikintu gihari kitameze neza, uzomenye yuko uyu muntu muri kumwe mutakiri kumwe, kubera ko iri jambo rikoreshwa n'umuntu yamaze kumaramaza akavuga ati mafu bishaka bipfe bishaka bigenda uko byogenze, jewe nta mwanya nkibifitiye. Rero iri jambo nimba risose mu kanwa k'umuntu mukundana, menya ko aha uyu muntu yamaze kukwikuramo kera, yamaze kukurambirwa, ahubwo arindiriye gusa ikikuvamo kugira ngo ashobore kuronka urufatiro rwo kuvuga ati uyu muntu dutandukane, nakare sinamushaka canke nakare namaze kumurambirwa. Ikimenyetso ca kane kiba kiboneka kumenga ni ikintu gisanzwe, ariko iri umuntu ugenzura cane canke iyo umuntu witegereza canke iyo uri umuntu ufise ibintu byose bishira ku muzirikanye ku muntu mukundana, ni iki kimenyetso kandi kirasanzwe cane, ariko iki kimenyetso kiba gisiguye vyinshi. Umuntu mugize iminsi mutameraniye neza, mwapanze gahunda kugira ngo muze gusohokera ahantu, murasohotse murahuye muricaranye, hanyuma mugihura ukabona afashe telefone yiwe ayishize mu kadege, ariko kare ntico ntiyabihorana, kare nyene yaza akisanzura bakamutelefona akitaba, mugabo uwo munsi aravuga ati no, ati tugiye kuyaga ibintu biri seriye, rero ifo ko mfata telefone yanje nkashira mu kadege kandi hariko vyahora. My friend, iki ni ikimenyetso kikwereka yuko hariya mu kariya kadege hari undi muntu adashaka ko umenya canke adashaka ko wumva mu telefone, paske nimba kare yahora areka, ariko uyu munsi akavuga ati reka ndayishiye mu kadege ko ari byo muje kuvugana bitameze neza hagati yanyu, ibi nta usireba biri. Wewe ubibona ubumenga aguhaye agaciro, ubibona ubumenga n'umuntu ashize
mu gaciro ibintu mugiye kuvugana, avuga ati nshaka kugusamara, ariko menya yuko irya ari trick, irya ari umutego, agombye kuzimanganya ibimenyetso kugira ngo ntihave bamufatana itonga. Rero iki ni ikimenyetso abantu benshi batitaho, ariko iki kimenyetso kikwereka yuko hari undi muntu bariko barateretana canke hari undi muntu bariko baravugana adakeneye yuko umenya. Nuhura n'umuntu ukabona aramukunda nawe arayisanzura, ariko ukabona uwo munsi telefone yiwe arayifashe ayikubise mu kadege, aca ayidepoza ngaha nk'uko umenga ntakunda telefone, nk'uko umenga telefone ntakimubwiye, uzomenye yuko niko ari ikimenyetso kikwereka yuko wewe utakiri uw'agaciro canke wewe utakiri mu vyiyumviro vyiwe. Ibindi bimenyetso bine rero bikwereka yuko ahantu utakihakenewe, aba ari vyiza kumenya ikibanza cawe, canke aba ari vyiza gutangura kurondera nawe umuryango wo gusohoka, kuko iyo nzu ushobora kuyisigaramwo wenyene kandi ugasigara umerewe nabi cane. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Nimba ukunze iki kiganiro utwandikire canke utugirire aka like na commentaire, muzoba mukoze cane.